ubuzima bw'aba bantu bari muri iki gikorwa ca severe abo bakorana n'uyo nyakubahwa mfatiye ko harimwo umwe ava mu ntara iwacu ariko iyo ndamubonye ariko ararengana nta sekirite mpora mbona afise nkabona nti igikorwa nk'iki bakora kumbure n'ikinezera abarundi bose nariryo ushobora gusanga harimwo abegwa n'ico kibazo kagira nti rero nimba ata sekirite babahaye leta yoraba ingene ibafasha kugira ngo baronke abajeje umutekano natwebwe dukuze natwebwe abashinga amateka abakenguza amateka kuko turafise imitima turabantu ivyo byose rero bigatuma twumva vy'ukuri hakwiye gukorwa igikorwa gikomeye cyane cyo gushobora gufasha abarundi twese nukuri birashoboka ntimwave muvuga ngo ndiko ntanga iciyumviro gishobora kuba ari kidashobora gushikwako birashoboka kuko turakeneye kumenya iyo misi yose tuzoba turiho kumenya ingene twabayeho n'ingene vyashitse kumenya n'ingene vyatanguye n'ingene vyagenze bigaheze bikatwubaka kugira ngo twimuke guhamuka si vyabo batama n'abatamakazi gusa bakiriho twebwe dukuze n'abana bacu kugira ngo bamenye yuko twebwe twakuze jewe nakuze nditanga kwa karorero nakuze navukiye mu Bujumbura mu Ngagara twakuze turi abana b'abamenje waje gukina n'abandi bana bakagukumira kubera ko umwana w'umumenje. Akabazo ka kabiri kajanye nibaza ko navyo nyine bifatiye ku bwicanyi bwagiye burabi Burundi ku bintu bijanye n'intsinzi yabaye y'umugambwe Porona igihe bitoza ubwa mbere uwo munsi ukaba utabereye rimwe n'umunsi igihugu cikukira. Hariho bamwe batubaza bati ko kuri urya munsi wo kwikukira hama hari ijambo rivugwa discours ikaba ari y'umuganwa Rudoviko Rwagasore umunsi umugambwe Iprona utsinda. Murazi byakurikiye utsinze ko yishwe bati mugabo iryo discours yavuzwe yo gutsinda k'umugambwe akaba ari discours ivugwa umunsi wo kwikukira. Bati rero uwo mugwi nimba wa Severe ushobora gutohoza uwo batohoreza n'ijambo ryo bajyaravuzwe ku munsi wo kwikukira. Ibi ni ibibazo byabajije abashinga amateka bakaba babibaza umukuru w'umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi Severe. Hakaba hari rero mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Petero Claver Ndayicariye mukuru wa Severe ntiyatevye kubishura kuri ibi bibazo hamwe no kubindi kurikire. Réparation quand ni ya phase tutarashikako nta réparation iba utaramenya ibyabaye nta réparation iba utaramenya ukuri mugabo hariho réparation ziri kuziraba ngira ndababwiriye abo muri Marangara batubwiye ya mbere réparation ya mbere bifuza honorable na mahoro umutekano kugira ntibasubire kwirukanga no kurara mu ishamba no mu mwonga. Réparation ya kabiri twarayivuze turi kumwe n'abashinga amateka ni kujya kubaka amashure amabarabara ibitaro kugira hora yiga ku birometero 30 yige ku kilometero kimwe benshi ntibamenya ko ari réparation z'igihugu ziri muri bijya bikorwa by'igihugu kwegereza ibitaro amashure ivuriro n'ibikorwa bituma abantu bose bari bibagiwe babona ko bafashwe kumwe mu gihugu. Ibitaro mu gihugu cyose amashuri mu gihugu cyose amabarabara mu gihugu cyose bijya biri muri réparation. Muga réparation abene igihugu badusaba na mahoro n'umutekano kuri bose n'ubutungane ariko hariho réparation barondera yindi mbega ko nari mfise abana 5 bigisha bakishwa bose naco leta yomfasha mbega ko banyaze inzu itongo umuduga n'udufaranga twari kuri konti twarazimiye naco leta yomfasha mwibwirizwa mwadusabye guterera ivyiyumviro harimo iciyumviro cerekeye ikigiga ca leta
ariko nyiramvuge ko na leta hari ubwo uzosanga uravye abakwiye gufashwa ari benshi n'uburyo yorondera kugira ibafashe. Mugabo bimwe bimwe bizokorwa kandi bizokorwa bivuye mu byiyumviro bitandukanye bya bene gihugu. Ngira mbandanye mvuga nti ivyerekeye monument mu bisome mwibwirizwa, hariho monument national, hariho monument provincial, hariho monument communal. Habasigaye kumenya mbega national muyishize ngaha kubera iki, mbega provincial muyishize ngaha kubera iki, mbega communal muyishize ngaha kubera iki. Haca ba dialogue inzego abene gihugu kugira monument ije ahantu bifise symbole kuri bose, kuko monument muri mwibwirizwa yitwa monument de la mémoire et de la réconciliation. Aya monument ari mu gihugu muri kino gihe yitwa les monuments de la revendication ethnique ou politique. Nico bita mémoire revendicative. Umunsi twateye imbere zoja muri co bita mémoire partagée. Mutandukanye mémoire revendicative jewe na mémoire partagée twese hamwe. Mémoire revendicative, mémoire partagée. Mémoire partagée ni gihe tuzoja kunamira twese aho monument iri, abahutu n'abatutsi n'abatwa, kuko twiyumvira ko abapfuye ari abarundi bene wacu, bashiki bacu bene wacu. Tuza twagiye muri étape de la mémoire partagée, twavuye muri mémoire y'itaba, mémoire yo mu giheta, mémoire yo kwibuka, mémoire y'ahandi. Passer de la mémoire revendicative à la mémoire partagée. Aho sindahateba mwanyumvise, mission yacu ni yihe? Cabajije honorable Marayika, ni mission wise kurondera état de droit, kurondera réconciliation. Nanje somye bwirizwa novuga nti ni mission de la recherche de la vérité, ni mission yo gutanga ikigongwe abashoboye kwitanga, ni mission yo gusaba ikigongwe abashoboye kugisaba, ni mission ya réparation aho bizoshoboka, ni mission ya réconciliation. Ariko muco nashikirije mwijambo navuze nti réconciliation turondera, c'est une réconciliation pour vivre et pour survivre ensemble. Mwibagire byose mu byo mvuga mu rotera ijambo rya réconciliation, c'est vivre et survivre ensemble. Tutabigize gutyo abana tuvyara, abana muvyara tuzobasigira encore ishamba ry'akabonge ry'amacakubiri ry'amaganya. Il faut travailler pour qu'on avance vers une réconciliation qui nous aide à vivre et à survivre ensemble. Ico tukacumva tuzotego turambuka, n'ingwano tuzoyitinya kuko tuzomenya ko ingwano itewe itahitana gusa abo wayirabishijeko. Ingwano iteye ihitana aba n'abandi. Honorable Mwidogo, ngira ngo kubera cishe mu ijambo ry'Imana sinovuga byinshi. Uyu mufasoni honorable ndamuzi cyane, iyo duhuye iminsi yose ambwira amajambo ampa inguvu kandi yamasengera asengera n'umugwi. Dufate ko umunsi twubashe Imana ntituzosubira kwica, ntituzosubira kwicisha abagenzi bacu, ababanye bacu, kuko aho twakoreye nta muntu yishwe aticishijwe n'abo babana. Afuma kubita urugohe akirabira hirya, mugabo babwiye ugasanga bamenye ico yavuze. Umunsi twamenye Imana tuzokubaha umuntu kubera ari kirema c'Imana, nibijya batwigisha kubaha agateka kazina muntu. Honorable Shimirimana George ndabinyarutsa, abantu benshi ntibaravuga nakivuze kubera iki? Kubera ubwoba icambere, ica kabiri severe ntirashika mu gihugu cose, severe ntiraronka uburyo, severe ntiraronka abakozi mu ntara no mu ikomine. Hanyuma turakeneye uko inzego zose z'igihugu zisigura ubutumwa severe ishinzwe. Muduze ruguru mukavuga severe ni urwego rw'igihugu rwavuye mu biganiro Arusha rushikira mu ibwirizwa shingiro, ruje gufasha kubohora imitima, kurondera ukuri, kubohora abarundi. Tugira ingufu rero dukorere ku madosiye yose. Ndizeye ndadaye ntajyamira navuze ko aya madosiye udashobora kuyasiga inyuma, kuko n'abategetsi bari barongoye igihugu kandi amadosiye aba
turetse ko biri ubutungane n'amakuru avuga ibyabaye menshi ariho abahagasigaye gusa kuyatosora ukayamimina ukayakuramo ico no kwita icegeranyo cumvikana. Ivyo mutubwiye turavyumva. Severe ukorana gute n'iyindi migwi nka CNTB? Hari ikintu twise muri Severe communication interopérationnelle entre les commissions. Communication interopérationnelle entre les commissions. Bivuga iki mu Kirundi? Hari amakuru yo muri CNTB ashobora gufasha Severe gukora. Hari amakuru avuye muri Severe ashobora gufasha CNTB gukora. Hari amakuru avuye muri Commission des droits de l'homme ashobora kudufasha gukora. Ivyo rero bisaba yuko mu minsi iza twicarana tukagira ico bita cellule de communication interopérationnelle, kuko baramaze kuza iwacu. Nk'uko hari abantu bamaze kurubonana na CNTB bandikira CNTB bakaduha amakopi y'amakete barungitse. Ivyo tumaze kubironka cyane cyane kuri Rumonge, Nyanzarake, Makamba n'ahandi. Ivyo rero twaravyumva ivyerekeye amazu, imiduga, icibutso na kivuze c'Igitega. Iki kibutso c'Igitega bagenzanje bambwiye bati bacubatse mu 2010 ngo hariko hitegurirwa amatora. Uwavugira leta ico gihe yavuga ngo ni kimwe canditse mu masezerano y'Arusha. Uwavugira leta ico gihe yavuga ngo ni kimwe canditse mu masezerano y'Arusha. Twebwe mu Severe kubera mwadufashe nk'umugwi ukwiye kuraba ivyo bibazo byose, tuzoshikaho tuvuga tuti iki kibuzo c'Igitega gisigura iki. Harya byaciye mu Gisoda barabona ko inkoho iraba hejuru. Kiya kibuzo c'Igitega bahora kiraba, hari inkoho iraba hejuru. Abaciye mu Gisoda batubwiye yuko inkoho iraba hejuru yerekana urugamba rubandanya. Inkoho isigura ko urugamba ruheze iraba hasi, n'abagicapye ntibamenye ico bariko baracapa. Inkoho iraba hejuru. Umunsi bavyumvise ko bariko barapowa bavuga bati turondera amahoro, kiya gishusho c'inkoho kizoraba hasi. Ivyo nivyo batwigishije abahinga, turamaze gutembera twaravyumvise. Ngira mperaheze mvuga nti Très honorable président du Sénat wagarutse kuvuga Gasore abana bishwe umupfasoni wiwe. Ibi naho nyine narose bagenzanje banterera ivyumviro bavuze bati Mukagwa Gasore yoba yahambwe ahantu nk'umuntu asanzwe. Sinzi ko ari ivyo banyandikiye ngo mu 77, sinzi ko ari ivyo. Ubu aho yahambwe ababo babize hari amazu. Turatohoza ngira mvuga ikindi abana bagwa Gasore nabikiwe n'abagenzanje bivugwa ko bishwe n'ugwa Karago, ariko hari abandi bavuga yuko bishwe n'abari bajejwe kubavura. Tugiye kubitohoza. Havugwa byinshi ugiye kuri tere, hanyuma iyo ugiye kuri tere umenya byinshi kuko ukubwiye ukuri kuri nivo y'ukuri kwa 70 mumaranye umwanya bukeye arongera kutundi. Ivyo twarayibonye Igitega, turabibona muri Mabanda, turabibona muri Rusaka. Ivya kubwiye umunsi wa mbere wa kabiri yongera kutundi, uwa gatatu akongera kutundi. Iyo yerekeye gwa Gasore, Ndadaye, Ndizeye n'abandi bategetsi biri mu bikorwa mwadushinze, ariko mwibuke yuko mwadushinze guhagarara ku mwaka w'2008. Nashimye wavuze ati icibutso special kaminuza mutenyenye kujya bijya bibazo aho bigoreye nuko uvuze kaminuza n'ubundi akavuga ikindi.